Yesu nashimwe kandi ndaramukije abantu bose ngaho muri ngaho mw'ishengero rya Repentance. Imana ibahezagire. Ndashimiye umwungere w'ishengero naheruka ngahaye kare hari umwungere yari papa wiwe. Uyu munsi Imana ngira ntabaye nyeretse ko ntabagwa n'umwana wiwe. Ndashimiye Imana rero mu ijuru. Jewe ndi umumama mva Mwaro muri komine ya Rusaka. Nari maze amezi 5 ngwaye ku kuguru ninjira mu bitaro bitandukanye ikwibaga. Ngaha muri Prestige ndahamaze amezi 2. Mwari amezi 2 rero naragwaye cyane. Umukozi w'Imana yandukiye umusenzi araza kusengera naho ntamubonye n'amaso yanje ko nari impumye sinabona. Rero umunsi kuri uwo munsi wa 5 ndashimira Imana yo mu ijuru. Jewe naje nyumbagira bitemera. Kuguru wamengo kurimwe amabuye mugongo hari ahantu hateguka naduga ingazi bikanga. Ndashimira Imana rero kubona Noah ndose amasengesho iyi saha nkambonye ko Imana ihari nkambonye ikintu nukuri ndabizi ko Imana yese guhera ngaho mushinga rya Repentance ariko uyu munsi naho hari ibintu Imana inkoreye by'igitangaza cyane ntangere. Yego ndashimira Imana cyane ivyumve ko ndayishimiye ibandanye nyongerereza indinde nzitire kumbure igikoresho cyayo ndibaza kizonkoresha ni akize. Imana yumve ko ndayishimiye mwungere sinoronka icyo ndaguha ko naco mfise. Ubuheze natanze umwana kuko umwana namuronkenga niwe nahaye umuvyeyi wawe. Uyu munsi nanje ikintu numva mu mutima wanje nabwiwe n'Imana numvise Imana imbwira ngo ndagusabire ngo Imana izogushitsa utoshobora kuyishitsa. Bizoguha uruvyara abahungu n'abakobwa bizobabemwo amahoro. Imana izogirira urugo rwiza. Nukuri Imana iguhezagire cyane ishishikare kongereza amavuta iguha imbaraga zo gukiza abandi. Hama nanye nkomeze nzembashe kubwira abandi baze ahubwo n'abari mu bitaro umunsi ndababwira baze babone Imana ahiri. Nabanje Imana ibahezagire murakoze. Nifuza ko nogaruka ngaha bitoherera ngaha. Yego murakoze cyane.